nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Kuri uyo munsi ngo yunamura amaso, Yesu abona abashira imperezwa zabo mu ishinguriro ry'amaturo barabatunzi. Abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramwo udusenge tubiri. Arababwira ati, nukuri ndababwiye, ujya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose, kuko abandi bose bashizemwo umusesekara, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, yatanze ivyo mutunze vyose. Dushimagize iriyazwe na Kristo. Turi mu ndwi y'ugusozera umwaka wa liturujia, umwaka turimwo muri umwaka n'uwace. Ku munsi w'Imana wa mbere w'ubushikiro, ku munsi w'Imana uza, tuzotangura umwaka mushasha wa liturujia, umwaka twita A. Muri iki kiringo rero tugenda dusozera umwaka wa liturujia, Eklezia ikadufasha kuzirikana amajambo y'Imana, adufasha kuzirikana ku musozo w'ibihe, kuri bimwe dukunze kugaruka ko gake ko tubitinya, umuhero w'isi, ukungene ijambo ry'Imana riwutwereka, ukungene ijambo ry'Imana uko Yesu Kristo wenyene abitubwira, na wenyene ukabona ko yagiye kuvyigisha gose mu gihe yari kwagenda afata urugendo rw'uye rwa nyuma, agenda i Yerusalemu azi neza ko agiye kuhasozera ubuzima bwe bwo ngaha kw'isi. Agaca aboneraho akigisha ibintu bijanye n'ingene Yerusalemu izosenyuka, ingene igihe ca Yerusalemu kizorangira. Yesu akerekanamwo yuko hari ukurangira kw'ibihe, mugabo kurangira kw'ibihe kuba kuriko kurabura ukurangira kw'ibintu vyose, maze hakaba ikindi kiringo umuntu yinjiramwo c'ubuzima budasa n'ubu bwo ngaha kw'isi, budasa n'ubu bwo ngaha kw'isi. Nakaryo keza kugira ngo natwe muri iyi minsi ntitubizirikane gusa nk'ibintu menga n'ivyiyumviro, ariko umwe wese sinzi ko bishika mukicara mukavugana na Yesu kubijanye n'umunsi wanyu wa nyuma. Ncamugira ubwoba mwese. Hano barabandamutsa bakanga ngo be pati ngurakomeye, nkabwira nti ndakengurukira Imana sindahwera, ngo mugabo birahari bizoza. Ukamenga hamwe n'ivyo ntitwoguma twiyumvira ibintu vyo guhwera, ariko kandi ntitwobitinya ngo tubidehe, kuko ni ibintu vyanditswe mu buzima bwacu. Ahubwo tugasaba umukama ivyo bintu kubikuramwo ubwoba, tukavyakiramwo urukundo rw'Imana, kugira ngo umunsi twahashitse ntituze tugugumwe, dutumutwe, tuburanigwe nk'uko umenga ntitugira ukwemera, ntidufise uwaduciriye inzira yo kubandanya neza ubuzima. Ijambo ry'Imana rero mu gisomwa ca mbere tango tuzirikanisha nogira nti ibi bijanye n'ubuhanuzi bwa Daniyeli, kuko mu bitari bike Daniyeli yagiye arashikirizwa harimwo n'ibijanye n'ubundi n'umusozo w'ubuzima, ibijanye n'ivy'umuhero bibura umuhero w'isi. Uyu munsi mugabo turumvise ikintu gihambaye cyane. Ba Daniyeli batwagwa kw'imbohe i Babiloni, ikiringo c'uyu mwami cyari kirangiye, kirasenyutse, kiraheze. Baraje barabatwaye kw'imbohe, baratwaye abantu batari bake, babatwara i Babiloni. Hari ikiringo kirangiye, barinje mu kindi kiringo gishasha. Hazoza ikindi kiringo
bavi Babiloni bagaruke, ibiringo bigenda biraha ibindi, ibiringo bigenda biraha ibindi. Ico kintu nitucibagire ko turi ku rugendo, kandi mbere n'ubuzima bwacu, ubuzima nyene turimwo usanga bugizwe n'ibiringo. Hariho ibiringo ugisamwa mu mbanyi umuvyeyi wawe, hariho ikiringo cyo mu bwana, hariho ikiringo cyo mu buyabaga, hariho ikiringo cyo mu gukura, hariho ikiringo cyo mu gutangura gusaza, hariho ikiringo cyo gutama no gutamakara. Ivyo vyose kumenya kuvyakira nk'ibigize ubuzima bwacu, tukavyakiramwo Mukama, bigahinduka inzira idushira Yerusalemu yo mwijuru, idushira Yerusalemu yo mwijuru. Dufatiye rero kuri ibi dutanguye kuzirikana mu gitabo ca Daniyeli, tukabona ikintu gikomeye Imana igomba kutwigisha uyu munsi, yuko umusozo w'igihe cacu, umuhero w'isi urafatanye gose n'ingene tubaho imisi yose, kubaho kwa misi yose. Nitwame twiyumvira yuko umenga ni ikintu kizoza kikagwa kw'isi, ni ikintu kizoza niko mu kiringo kinaka, mugabo kinywanye kiza gikurikira ingene tubaho mu buzima bwa misi yose. Daniyeli na bagenzi biwe baratwawe kw'imbohe. Umwami aciye ubwenge, ashaka gukomeza intwaro yiwe, ntiyikikuza n'abantu abari bo bose. Atumye ko mu bantu bose batwawe kw'imbohe, abantu baciye ubwenge, abantu bakerebutse, abantu bashobora kubona kure, abantu b'abahinga. Ntiyikikuza ubwa mbere abantu menga basangiye ibindi, arashaka gukomeza ubwami bwiwe, araheza kikuza abantu bingira akamaro, abantu azi yuko bazokomeza koko ubwami bwiwe. Ni byiza yuko natwe tugire Kristo. Hari igihe tubona nk'umuntu, ukabona nk'umuntu arashaka kumenya Imana, arashaka gutera imbere mu vy'Imana, arashaka gutera imbere mu buzima, mugabo ugasanga yarikikuje abantu baguma bamusubiza inyuma muri ivyo. Ugasanga yarikikuje abagenzi babi, yikikuje abantu b'urusaku gusa, abantu bamariko baridoga, abantu bamuca intege baguma bamusubiza inyuma, abantu b'imyidodombo umwanya wose. Bene abo bantu urashobora kuzura bi mu mwanya munini, kuko ugira uti basubiza inyuma, ukikikuza ukarondera abandi bana ahubwo, kuko burya ikintu umara mu mwanya munini nico kikugira. Nico kikugira. Nakajyo kizogira ngo urabuti mbega nimba ngomba gukomeza ubuzima bwanje mu Mana, nimba ngomba guteza imbere ubuzima bwanje muri ibi na biriya, ubwo ndafise ababishigikiramwo neza, tumarana umwanya, bikantera ingoga, nkabavomamwo ikindi kintu nanje kinjabutse imbere, kikajabutsa abandi imbere. Ni vyiza yuko igihe dusengera n'abaturongora mu vy'Imana, mu vy'igihugu, muri binabiriya, ikintu ca mbere burya bategerezwa kugira ni esprit de discernement, gushobora gusobanura mu gihugu c'Imana abantu bafise ingabirano zishobora kubakira abandi benshi, atari abantu baje kwiyubaka no kwisakara kumwe sigaye tubivuga, mugabo abantu baje bashobora, barimwo igihagararo c'abantu bashobora kubakira abandi benshi, bakumva yuko bateye imbere, baroraniwe, bishira bakizana, bumva ko ubuzima bugenda buduga bugana Yezu Kristo. Erega hari igihe usanga ubuzima butera busubira inyuma, tukibaza tuti ubwo ntitwatanguye kuba nk'abariko baraja mu muriro udahera. Oya, ego niko muri udahera ufatiye ku bindi bintu vyinshi, ariko ni vyiza yuko umwe wese agerageza kuzirikana ubuzima bwiwe muri ya myanya y'agacerere. Ubwo intumbero ndiko ndafata ni intumbero ituma niyubaka, nkatambuka, ngenda ngana ubuninahazo bwa Yezu Kristo. Ubuninahazo bwa Yezu Kristo buraba ubuzima bwacu bwose. Nico gituma baba Daniyeli
bahiswemwo bakaja gukora rero ibwami. Mugabo murumvise ikintu gikomeye cyane, bagomba kubategura imyaka 3 yose kugira ngo babagira abantu bazokorera ubwami n'intwaro vya Nabukodonozoro. Ngo barabigisha ivy'indimi n'imico n'imigenzo yo hari ibwami. Bagomba kubahindura aba prince, bakabigisha, ariko kandi baranabagaburira kugira ngo bamererwe neza, bakomere. Erega ngo umugere uva mu gisusu, mu kibuno. Vyogora ingene utera umugere ugatambuka imbere hariya mwitako hatari igufa rimeze neza, harimo calcium ikwiye, warafunguye bikwiye. Ivyo ni ibintu bibiri bijana, ubwenge n'umubiri bikora neza. Nigihe turiko turiyumvira iterambere nuko, ariko harimo ikindi kintu gihambaye, ni ingene ba Daniyeli muri uko kubaha ubwo bwenge no muri uko kubagaburira bagomba kubahindura abantu bo kwa Nabukodonozoro gushika mu cyo bari, bahinduke abantu bo kwa Nabukodonozoro. Mugabo barazi yuko si abantu bo kwa Nabukodonozoro, n'abantu bo mu gihugu c'Imana, n'abantu ba Yawe. Barafise ingene batahura ibintu. Mbere Daniyeli kuruko gutahura ibintu umuntu mbere umukama yaramuhaye ingabirano zo kumenya kurotora ibintu. Tugire Kristo. Ingabirano yo kurotora ibintu si umuntu yaduza agaca atangura gusigurira ivyo warose. N'umuntu ashobora mbere ahubwo gushitsa kure akumva mu vyo warose ibiriko biraba mu buzima bwawe, niyo bitera bikujana akagufasha kumva, kuko burya indoto kenshi zigarukana ibintu biri mu buzima bwacu, zikerekana ibintu dukunda canke dutinya, ibintu bitugize. Ku muntu arazi kumviriza neza arashobora kumva ingene agutumbereza imbere canke akagukoresha ibinabiriya, Nakaryo keza rero kugira ngo twumve yuko burya ugutakaza ukwemera si ibintu byama bica biza bagira bati haka nibi, oya, ni ibintu biza binyengetera mu buzima, bigaca mu mico, bigaca mu kungene ufungura, bigaca mu kungene wambara, bigaca mu kungene wiyumvira, bigaca mu bintu byinshi by'ubuzima. Ukwemera c'est une culture. Umurundi kasisa umujanya ahantu barya ibikogoshi ntashobora kubijya, kuko mu mico yiwe nafungura ivyo. Atanguye kubifungura no kuvuga yuko aratanguye kwinjira buke buke mu mico yabo bantu bafungura gutyo, naho adaciye ahinduka wese kagiyemwo buke buke kagaza karajamwo. Ukazosanga umuntu igihe atamenye nawe imico yiwe ikisigura neshingiye, usanga yarahindutse yarabaye undi muntu, Ariko kandi nukugira ngo twumve yuko muri iyi mico n'imigenzo tubamwo ihana cyane. Murabona uyu munsi hari ibintu byo gutuma tumanaka amakuru bijya biraza bigahindura mu mitwe, bigahindura mu migenzo, bigahindura mu nyifato, bikazana imico mishasha. Ubwo tweho nkuko kwa Daniyeli bari ahantu hagoye kugira ngo bagendere ukwemera kwabo, ariko Daniyeli arubahuka araganiriza. Rondera kugumya imico yawe, utamenga uri kuranigana, uri kuragwana, ariko nk'uganira n'uwundi kugira ngo wumve umuco wawe mukuri, hama umenye no mu vyunda afise ivyo gufasha bitagutituye, Ba Daniyeli baragwanya urugamba rwo kugira ngo babe muri ivyo bihugu vy'abapagani, ibwami nyene ku mugwa mukuru w'igipagani. Mugabo baragwana
kubera ingabirano yabo nogira nti y'ubwenge buvanze na diplomasi. Diplomasi ni yamara ikintu kizana ibintu byo kwiyorobeka. Oya, hariho diplomasi nziza yo kujabutsa ikintu canje kandi naho utagije ntagiriye nabundi, tukanywanira ahantu heza, tukisanga twarabaye abana b'Imana twese. Akabaho ahibwami nk'umuntu aganira n'imico y'ibwami, akumva ibihura no kwemera kwiwe, akabikoreramwo neza umwami. Mugabo hazogera igihe yumva ati ibi mwami ntibikunda, akabwiza ukuri umwami. Ngo umwami kizira kumutuka, ntikizira kumubwiza ukuri. Utegerezwa kumwubaha, ariko nategerezwa kugucisha ahantu uzi yuko umwami w'abami duheruka guhimbaza ku munsi w'Imana nawe akubwira ujana. Aho niho bikunze kutugora kenshi, kandi navyo nyene ukabamwe wumva uti turiko turagwanyana. Oya, kuvyihakana nije mba nihakanye, nije mba nifuse, kandi nawe mba ndaguhakanye kuri umwana w'Imana. Nakajyo keza rero kugira ngo dusabe natwe umukama muri ibi vyose tubamwe aho hanze, kwama twumva tuti Imana idushakira iki. No mu gufungura mbere, John ariko ndaganira n'abantu b'abageni bariko bitegurira ubugeni, ndababwira nti mbega mu bugeni bwanyu, mu kwiyumvira urugo rwanyu, muri yumvira ingene muzohora mufungura. Baca baratwenga. Nimwe mwibaza ko ari akantu gaciyaho. Hari abantu bamusanga umwanya wose n'umuceri n'ibiharage, umuceri n'ibiharage, ibiharage n'umuceri. Atanguye ku biharage, mu kuvuga ibiharage yibaza ko yahinduye. Yamari ubugari n'inyama, ubugari n'inyama, vya bindi nyene biguma bigaru bidahera, bizokwica umubiri wawe. Kandi ufise umubiri utameze neza, ntuzoshobora kwiyumvira neza, ntuzoshobora no gusenga neza. N'umubiri wawe n'ingabirano y'Imana, kwa mubikamwo umwambiro wa rukoro du lundi au dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre. Hariho ibintu uri kuri iki gitigu cyawe kirapfa. Ijambo ry'Imana no ngaho rirahatubwira ikintu. Fungura utuboga birabishe pati. Hariho nkamwe tuzi yuko tugeze mu myaka tutagifungura ku kuryoherwa, mugabo dufungura par maintenance. Gufungura no kwivura, gufungura no kwirema, gufungura ego, no kwigaburira no kwikuza. Ntiwiyumvire gusa kwiryohera gusa. Ryoherwa mugabo wivura, ryoherwa mugabo wiyubaka, ryoherwa wishira mu gihagararo cy'umuntu afise amagara meza ay'umutima n'ay'umubiri. Badanyeri bararya utuboga n'amazi, regime bio. Ntawarusha ifresher, ntabarusha ubwiza, ntabarusha gukomera, ngo n'umwami agatangara no mu bwenge. Burya hari n'ibintu dufungura bigakora mu bwenge bwacu, bigakora mu kungene twiyumvira, bigafasha les neurones canke bikazica. Genda mutangure kwiyumvira ingene mufungura, murabe ingene mufungura. Ni ikintu gikomeye cyane cyane ugwaruka rugishobora kuzigama kazoza keza mu magara meza. Reka gupfa gufungura ibyo ari byo byose ngo ndabijyaho bihiye. Oya, ukwemera kwawe kuragusaba yuko n'ivyo ushira mu mubiri wawe bitegerezwa kunganira, bigafasha umutima wawe ngo wamuhagaze neza imbere y'Imana. Dusabe kugira ngo mbere abantu twese twame twitwararika guteza imbere urwo ruhande, kuko abantu badafunguye neza ntibashobora kwiyumvira neza, ntibashobora kugira amagara meza, ntibashobora no kwiyumvirana neza. Umukama dufashe kwiyumvira ubuzima mu mpande zabwo zose, kandi burafatanye. Kandi twumve yuko ujya muntu agerageza kubishiramwo ubwenge n'ubuhinga kugira ngo abo umuntu agororokeye neza Imana mu bwenge, mu mutima no mu mubiri wiwe, niwe impera n'imeruka usanga yiyumvira neza, niwe usanga akomeye. Ijambo ry'Imana dusomeye uyu munsi ni kimenyamenya cyuko abantu bazi kwitunganya uko Imana ibidusaba mu kwemera,
bisanga ari bo bantu bakomeye, biyumvira neza, basa neza mbere. Beno n'ukwemera kwawe kuragutuma usa neza, umera neza. Ego ni kurashobora gusanga utabifise, mugabo ni miburiburi muri wewe ugahumeka neza. Canke naco kwahinduye, uracari umuntu w'inzigo, uracari umuntu w'ishari, uracari umuntu w'urunwa rubi, uracari umuntu w'insaku, uracari bya bintu vyose usanga umenga turabibangikanya n'ukwemera. Tumve yuko byo ategerezwa gucyorogwa n'ukwemera, umuntu akaba umuntu mwiza asayangana neza urukundo rwa Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Tubisaba umukama.